shengero ry'Imana ndagomba kubatera intege muvuge Yesu. Yesu ashimwe cyane. Mubwira abantu Yesu. Yesu ashimwe cyane. Aho muri hose mu mabarabara mu kazi hehe mubwira abantu Yesu, kuko ubutumwa bwiwe haleluya bufise ubushobozi bwo gukiza uwo wese yizera. Haleluya. Turafise abantu bagwaye mu miryango yacu, turafise abantu bafise ibibazo mu buzi, turafise abakorege bafise ingorane, turafise abo twigana ku mashuri bafise ibibazo. Ntimuhore, ntimucereze. Nimba ubutumwa bwiza hari ico bwakoze mu buzima bwanyu, mucike ibikoresho byo kuvuga ico Yesu ari, kuko ubwo butumwa bwiza nivyo vyizigiro by'amahanga, niwo muco warungitswe mu mwiza mwinshi, niryo jambo rikomeye. Ubu butumwa bwiza, iri jambo rya Yesu niryo jambo Imana yavuze ikirema isi. Ahantu hambere ijambo ry'Imana ryavuzwe ni muri création, muri Genèse chapitre 1. Genèse Imana yavuze ngo tureme, tukore ikintu. Ariko Imana ikora iki? Ivuga ijambo. Ivuze ijambo ibintu birabaho. Iri jambo rya Yesu iyo turivuga, iyo riravugwa ibintu bikabaho. Iri jambo ryaravuzwe, umuco uraza, izuba riraza, ukwezi kuraza, amazi araza, ubutaka buraza. Ibi byose tubona byaremwe n'ijambo. Yesu ashimwe cyane. Hama umunsi umwe natwe tumaze kuvuka tugakora icaha muri Adamu, haleluya, tumaze kwizera Yesu tugakizwa, haleluya, tukakira iryo jambo. Tumaze kwakira uwo Yesu, haleluya, iryo jambo riduha ubuzima. Tutakaza inyota y'abakobwa, tutakaza inyota ya boite, tutakaza inyota y'inzoga, tutakaza inyota y'urumogi n'itabi, tutakaza inyota y'isi. Mbega n'igiki cabaye? N'uyuhe muti baduhaye? Ko igihugu cari carananiwe, ko imiryango yari yarananiwe, n'igiki cakoretse? Nuko burya butumwa bwiza bufise ubushobozi bwo guhindura umuntu. Aho yakubiswe inkomyi ntahinduke, aho yugaranywe ntahinduke, aho yashizwe mu maprison ntahinduke. Ubu butumwa bwiza buraduhindura.